mumvirize ibintu ngire ndababwire birakomeye. Uwo Jean Priant yatanze inyigisho ku kintu cerekeye ikigongwe. Yaravuze ati, nimba ushaka ko Yesu umuzima mu Ukaristiya gukiza, banza utange ikigongwe. Kuko ujya muntu utararekurira araza kukuzibirira inema n'imigisha. Banza murekure. Aranatubwira ati, aha harimo n'abandi vyega. Wa muhungu we, uzi ko wateye inda ukayihakana umwana bakamukorora. Wa mukobwa uzi ko wakoroye inda, uyo mwana mwita izina ubu nyene. Nimba umwita uti ndamwise Aime Irakoze, ucuzana ngaho umusabira imisa. Umubwira uti mwananje Aime Irakoze, ndakwemeye, ndakwakiriye nk'imfura yanje, ndagusavye ikigongwe kubona narakwisha arije nari kukubungabungira ubuzima. Ati kuko uwo mwana arashobora kukubuza kubohoka. Ati banza umwakire nk'ingabirano y'Imana, kuko wagiye kwitambika mu mugambi w'Imana wewe. Imana yafatiye kuco yari ibonye iraheze iramurema, mugawe uja kumwaka ubuzima. Ati mu gihe utamusavye ikigongwe ntukira. Ati wa muhungu uri ngaho uzi ko wihakanye imfura yawe. Ako kantu karakomeye bane b'Imana. Abapapa tubita ngo yitwa Papa Wiri, kuko imfura yiwe ayitwa Wiri. Igihe cyose tuguhamagara ngo Papa Bosco, tuba tukwibukije ko iryo zina atari iryawe, kuko hariho umwana wihakanye niwe wategerezwa kwiyitirirwa. Murabitahura? Naco gituma abenshi amazina muduhamagara saa yacu. Uri umumama bakakubwira ngo witwa Mama Berize, uca utangura kwiyumvira uti kakayoya nanigura. Ubwo nikaba kitwa Leandra, ngira baba mpamagara Mama Leandra. Bisigura ko n'izina ufise si ryawe. Bisigura ko uherahe gusaba ikigongwe rwa ruyoya wakorora inda. Ati abantu muri ngaha, abavyeyi banyu bapfuye barabavumye, kubivanye n'amakosa mwabagiriye, akakuvugira ko amajambo mabi bivuye kuri wewe, musaba ikigongwe. Birakomeye. Uhavumye uti papa warapfuye mugabo naragushavuje ndasavye ikigongwe. Ati saba ico kigongwe, kuko biraza kukubuza kwakira urukiza rwa Yesu.